hariho abantu bafunzwe mugabo bitagaragara icatumye bafungwa, aho usanga mu gitabo batanditse canke banditse ugasanga ntihanditswe imvo ituma bafungwa. Ica kabiri hari abo usanga ivyaha babafungira atari vyo vyari bikwiye kubafunga, hariho ivyaha baca amande umuntu gusa batarinze kumufunga. Hariho abandi usanga bafunzwe kw'itegeko rya naka muntu atabifitiye uburenganzira. Hariho abo usanga igihe bafunzwe ari kinini gusumvya ikirekuwe n'amategeko. Hariho n'ibitigi rero usanga birenze, ugasanga agasho kagenewe abantu 5, 6, ugasanga harimwo 20. Urumva ko ivyo agateka kazina muntu kaba gahungabanye. Hanyuma rero n'ivyankenerwa usanga bitariho, amazi, akazu ka sugumwe, kubafungurira, ugasanga vyose ntibikorwa.